Reka nsubire kubahereza mwiwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ka makuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye harimwo ibiriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'ibindi bisata bigiye bitandukanye, gusa cyane cyane tukaza kugaruka ku vyabereye mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura ku cicaro gikuru ca SNL hamwe benshi bita kuri Cathedrale Regina, hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Byose ntuze gucikanwa aho herereye hose. Rero mwe mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza muherereye mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, iziherereye mu bumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, abari hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni nyuma yaho hamenyekanye inkuru y'abarundi bari mu bihugu vy'abarabu mu gisagara ca Dubai, aho abo barundi batahanywe gihutihuti bakuye muri ico gisagara. Inyuma rero y'indwi zibiri bafashwe, amakuru yaramenyekanye. Bamwe mu bafise amashirahamwe yigenga ahana n'agateka kazina muntu barasemerera ivyintu biramenyekana mu gihugu cose ko hari abarundi batahukanywe gihutihuti bakuwe i Dubai bazanwa mu gihugu c'u Burundi. Uko bari babayeho mwiperereza navyo turaza kubigarukako. Gusa Pacifique Ninahazwe nk'umwe mu baharanira agateka kazira muntu n'umwe mu bantu batambukije iyi nkuru ku mbuga ngurukana bumenyi biciye ku rukuta rwe rwa Facebook, ndetse benshi babasha no kubikurikirana ndetse n'inzego zibijejwe zirabimenya. Kuri ubu rero ku bw'ayo makuru yatanzwe, bamwe boba bararekuwe. Gusa bimwe mu vyo tumaze kumenya vyarabaye kuri bamwe bari bafise bene abo bapfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura bakuye mu gisagara ca Dubai. Hari ibintu vyagiye birabaturaza kugaruka ko muri ano makuru. Icambere, kumenya ko guhabwa amakuru yuko wawe apfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza, ico gihe bakwishuza, umupolisi yakwishuza ibihumbi 200 vy'amarundi. Biza kugera naho mu nyuma bashitse ku 300 ndetse n'ibihumbi 500 kugira ngo barabe ko ivyangombwa vyo bapfungiye mu biro bikuru vy'iperereza vyoboneka. Vyose turaza kubigaruka ko marano makuru ntimuze gucikanwa, ndetse kandi tunababwire ingene mwotabaza uwanyu aramutse agize ikibazo, yoba uri mu makungu ndetse n'uri mu gihugu imbere. Nimuge kandi hari abaryango b'umusirikare yitwa Première classe Salvatore Ndacayisaba babaza amakuru y'uwabo. Uyu Salvatore Ndacayisaba mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023, Première classe Salvatore Ndacayisaba yarongeswe kugwana muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kugeza muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Salvatore Ndacayisaba yaravugisha umuryango kuri telefone bica birahagarara. Muri ruheshi guheze umuryango wahawe amakuru ko Salvatore Ndacayisaba yoba yarapfuye ku rugamba, ariko igisirikare cy'u Burundi ntaco cabwiye umuryango. Mu muryango bo ico bariko barasaba nuko igisirikare cy'u Burundi cyo bahereza amakuru atomoye y'uwabo Salvatore Ndacayisaba niba yarapfuye canke se koko nimba yoba yarafashwe miri nawe. Nimwe mu minsi iheze umuhari witwaje ibigwanisho barizwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo M23 werekanye abasirikare 12 bafashwe, gusa ngo Salvatore ntigeze agaragaramwo. Bo bagasaba igisirikare cy'u Burundi kubahereza umuco kuwabo ndetse n'ingene ubuzima bwe bwifashe, niba koko yarapfuye yaraguye ku rugamba canke se niba yoba akiri muzima. Mwandi menshi tugiye kubashikiriza vyose nuze gucikanwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose, kandi kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru.
nk'uko natanguye mbivuga turaza kugaruka ku barundi bafashwe bapfungirwa mu iperereza. Aba bakaba bari batahukanywe igihutihuti bakuwe i Dubai, rero baraye barekuwe inyuma y'indwi zibiri bafashwe n'iperereza ry'u Burundi, imiryango yabo itabimenyeshejwe kandi itarekuriwe kubabona, mu gihe imiryango imwe yari yatanguye kwakwa ibiturire. Hari abarundi ba mbere barekuwe n'iperereza. Amatwi adusumira abarekuwe bo bashika 18. Kugeza ubu ntituzi igitigiri cy'abo baba bagifunzwe mu iperereza uko bangana. Irekurwa ry'aba bantu rikaba rije rikurikira inkuru yari imaze iminsi ishizwe abona na Pacifique Ninahazwe, aho iperereza ryisanze ivyo yari imaze indwi zibiri rikora mu gipfungu vyagiye ahabona. Ntituzi ahavuye ingingo yo kurekura abo bantu, ariko turashimye ababikoze kuko bano barundi bari barushe cyane. Hari imiryango yabonye ni mu gihe kandi muri iri pfungwa hari amakuru duhejeje kuronka yuko hari imiryango yabonye harekurwa abitarizi nuko bapfungiwe mu iperereza. Mu bagize ico bashikiriza bashimira Pacifique Ninahazwe bavuze ko batangaye mu gihe bari bazi ko hapfunzwe umugore, hageze kubarekura basanga n'umugabo we yari yarazanywe mu nyuma nawe arapfungwa. Iki kikaba ari ikimenyetso ko atawuzi neza abantu bose bapfungiwe muri SNL kuri ico kibazo. Abafise inshuti Dubai bo bandanya kubaza amakuru y'ababo. Abafashwe bose kandi ntibafise uruhara mu busuma bukorwa na kompanyi y'abashinwa i Dubai, nkuko twabagejeje ko mu makuru yacu ya kare. Mu nkuru yacu ya kare twakoze kuri uno munsi twabwiye ingene aba barundi kugira batahukanwe vyagenze. Kompanyi y'abashinwa bakoreraga kompanyi yibisha uruyeri. Turabandanya kuronka amakuru y'abarundi kandi bari Dubai baduha umuco kuri ico kibazo cy'abarutse gufatwa muri Dubai, bagizwa ko bakorera kompanyi z'abashinwa bakora ubusuma bw'uruyeri ku mbuga ngurukana bumenyi. Icambere gishasha twungutse nuko izo kompanyi ari nyinshi, izokora zose kumwe mu kwiba amafaranga. Hari izikora cyane ku bantu bari mu bihugu vya Buraya, muri Amerika na Canada. Hari izikora cyane mu bihugu nka Brazil, Ubuhinde, Pakistan ndetse n'ahandi. Ni mugihe kandi hari n'uwaduhaye intahe ko we abo yakoreye bakoresha cyane imbuga zo kuresha cyangwa kurondera umukunzi, dating site, bagashira kuri profile umwigeme mwiza. Abagabo batandukanye bakamurondera akabemerera urukundo, ariko mu nyuma akabereka urudandaza rwunguka boshiramwe amahera. Mu mwanya wa mbere barunguka bakabaha inyungu, wa mwigeme akabandanya kubereka ingene bokunguka cyane, bikarangira basizemwe hafi ubutunzi bwose bakaca bababoroka. Uwo mwigeme abaho vy'ukuri, bishitse abagabo bagashaka pere video baramuronka, ariko ubundi bandikiranirana n'abakozi ba kampanye. Icyakabiri twungutse nuko mu bakozi bakorera ayo makampanyi nka 40% gusa aribo baba bazi ivyo barimwo, abandi benshi babaha abo bandikira. Bishitse abandikiwe bakemera, abashinwa nibo baca baza kubandanya ikiganiro, no kuvuga ivyo kwiba amafaranga bice bikorwa nabo bashinwa nyene ubwabo. Icya gatatu kandi twungutse nuko mu barundi bafashwe harimwo abafashwe bagiye kuramutsa bagenzi babo bakorera abo bashinwa, harimo n'abakora ubuzi buto nko kugira isuku mu biro vy'ayo makompanyi y'abashinwa. Abo nta na kimwe bari bazi mu bikorerwayo. Hari kandi n'uwatubwiye ko ikijanye n'imishahara twabonye mu ntahe ya mbere, hariho koko abahembwa zirya amadiramu 2300 nkuko twayibonye. Hari waduhaye intahe ko we anayarenza, hari n'abandi bahembwa make cyane kurarya. Icyanyuma twamenye kandi nuko abatagira passport bahawe urupapuro rubafasha kwiyunguruza rwatanzwe na Consul General w'u Burundi i Dubai. Tubandanya gusaba ko amategeko yonyene ari yakurikizwa muri ibi bintu. Dubai yarahanye abashinwa bakora ivyo bikorwa vy'ubusuma. Abakozi babo bava mu bihugu bitandukanye barabujijwe, barasubijwe iyo baje bava. Kuva iperereza ry'u Burundi ryaciye ribafata rikabapfunga imisi irenga indwi zibiri, hari ibibazo bigoma bigaruka. Niyihe parike y'u Burundi yatanze umutahe wo kubafata? Mbega parike y'u Burundi irashoboye gutohoza ivyaha bikorerwa muri Dubai ko atacaha civunga kibaho? Parike y'u Burundi irashoboye kwerekana ivyagiriza umuntu umwe mu gihe atamatohoza yakorewe i Dubai?
ese iperereza ry'u Burundi ryo kubahiriza uburenganzira bw'abafashwe ko bakenera abashingwamanza mu gusamba kwabo? Turamandanya gusaba iperereza kandi ko ritanga urutonde rwabo ryafashe bose bavuye Dubai, kuko igihe cyose iperereza ry'u Burundi ryafashe abantu igihe kinini bitazwi ko ribafise, niho havuye ko bamwe baburwa irengero ryabo. Turasubire kandi gushimira umutegetsi yafashe ingingo yo kurekura inzirakarengane zoba zishika 18 zari zibohewe mu iperereza. Turashimiye kandi abo bose bariko barafasha kumenya ayo makuru maze bikaja habona. Turasavye kandi nabo basigaye ko borekorwa mu gihe ataco bakibagira cyatohojwe neza. Ni mu gihe kandi nkuko vyavuzwe hari biturire bagiye barakwa. Muti ivyo biturire vyo vyifashe gute? Reka navyo tubigarukeko. Imiryango y'abarundi baherutse gutahukanwa bakuye Dubai ikaba iriko kandi irasabwa amafaranga n'abakozi b'iperereza. Aba nabasigaye bagipfungiwe mu iperereza. Ijo tumaze kumenya nuko umurwi wa mbere w'abarundi washitse Bujumbura ku igenekerezo ya 15 ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2024. Umurwi wa kabiri washitse igenekerezo ya 2023 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2024. Kuva bashika baciye bafatwa bapfungirwa mu busho bw'iperereza. Imiryango yabo ntigeze imenyeshwa ko bagarutse mu Burundi. Uko baje bambaye niko bacambaye kubera bari bakuye kubuzi. Bava atakintu cabo bashoboye guhitana. Ni mugihe kandi mu nkuru ya mbere twababwiye ko abo bantu bagirizwe kuba bahora bakorera amashirahamwe y'abashinwa akora ubusuma mu mabanki yo mu bihugu byose bakoresheje uruyeri ku mbuga ngurukana bumenyi, abo bita abaskamazi. Dubai yarahanye abo bashinwa, ariko abakozi babica ibasubiza mu bihugu baje bavamwo. Mukwanka rero ko abo barundi baherutse gutahukanwa babonana n'imiryango yabo, abakozi b'iperereza babibonamo urudandaza rushasha. Hari umuryango waraye utanze intahe yawo. Uti nari mpejeje kuraba inkuru y'abantu bakuye Dubai. Jewe harimwo uwanje umuvyeyi w'abana batatu yari yagiye kwisumamwo. Uyu munsi bakwije indwi zibiri bari mu mpuzu baje bambaye kuko ntaco bazanye. Uwacu bamukuye imbere yaho yahaba ivyangombwa abifise bikwiye. Aho bari ntawo bagemurira kuko ntawo babona. Ugiyeyo ahatanga amafaranga 20,000 umupolisi kugira amurabire ko uwiwe ariyo akiri. Ngo kuri ubu kandi turonka amatelefone yo gusaba amahera. Bahereye ku mafaranga 300 y'amarundi ubageze ku mafaranga 500 ngo agaburwa na benshi. Ntawe uzi ko babafashe bugwati n'ivyari vyo. Tinohanura umuntu afise uwo ari Dubai ko yoba arabaza ko ari yakiri, kuko ngo abo bazanye ni benshi. Natwe mu kubimenya nuko ari umubanyi bari kumwe mu bari bapfungiye hamwe, we mu nyuma baramurekura arabitubwira, ariko n'uyo yatuburiye yahavuye asubira gufatwa. Twebwe ntituzi ico bafatiye, gusa uyaduhaye inkuru yaravugamwo ubusuma bwo mu mabanki be n'amashiramwe yatanze ubuzi atabifitiye uruhusha. Ati mubandanye musemere, turahangayitse. Ibintu twifuza ko bikorwa mu muco, tumenye ico bacu bazira, bahabwa uburenganzira bwabo bwo kubona n'umuryango. Niba kandi bafise ico bagirizwa bajanwe muri sentare, atakiriho babarekurira basubire, niba atakiriho babarekure basubire mu miryango yabo. Ibi ni ibintu bihambaye cyane. Ngipereza na leta y'u Burundi nibatanga umuco kuri bano bantu bamaze iki gihe cyose bapfungiye mu iperereza, imiryango yabo itabizi, kandi ntihamenyekane abapfunzwe abaribo. Igihe cyose iperereza ripfunga abantu bitazwi n'imiryango yabo, vyama bivyara ko hari abahava bakaburwa irengero. Leta kandi ishirabona icaha umwe wese imwagiriza n'ingene amatohoza yakozwe. Abapfunzwe kandi barafise uburenganzira bwo kunuma igihe cyose batari kumwe n'umushingwamanza. Uburenganzira bwa kiremwa muntu butegerezwa kubahirizwa mu ntambwe zose zijanye n'ivy'ubutungane. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya, cyane cyane tugaruka kuri aba bari bapfungiwe mu iperereza. Aho uri hose rero, niba utari wafyonda subscribe canke sabone kugira ngo ujushikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza, fyondako kugira ngo uje uraba mu bambere bashikirwa navyo. Kandi nanone tukwibutse gusangiza abagenza ano makuru
kugira ngo nabe baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu bisata bitandukanye harimwo igisata c'ubutungane, agateka kazi na muntu, intwaro ibereye, imigenderanire n'andi makungu, politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino mw'isi, cane cane bigaruka ku gihugu c'u Burundi. N'andi menshi rero turiko tubatohoreza, ni mu kanya gato ntimuze gucikanwa, yoba ayavugwa ayariko aravugwa irya nino ndetse na vyinshi biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye. Ni Umuhoza TV rero, Imana iba hezagire.